yere Bewe ivyawe na Francine niyo saba bigezehe oya je na Francine niyo saba nitukiri kumwe twarahebanye hewe urakumbura umukundesha uwo niyo avyara umwana uwa mbere azoba ari muvuduka uwa kabiri nkazamyami uwa gatatu naho azoca yivyara. Nukuvuga uyu munsi Francine niyo saba turashobora kuvuga yuko ari Usain Bolt w'u Burundi sivyo muri ibi minsi na verbe zimwe je nazihinduye nimba nk'ubu urabona nk'ubuzima usanga buba bugoye turashobora kuvuga ko nawe yarigoye arinanata sivyo turashobora gukoresha verbe Francine yavuze yuko ava mu Ruyigi Kayovozi ni Kayongozi Josba sindayibuka neza ko nta avyatura rero aravuga ko bwabaye ubuzima butoroshe kugira ngo ashike nga town yavuze ko no kuri indege yiwe ya mbere ashobora kuba yaratiye n'impuzu iwe yarabyivugiye ati naratiye impuzu sivyo nanje nuko heruka kubona ngo tukorana ikiganiro ko niviriye ruguru jana umvuka gayere n'ahantu hagoye n'ahantu imoto twebwe umwana yibona afite imyaka 15 Jendo mu artiste adatinya avuka mu artiste atatinya n'ahantu ushaka amafaranga udashobora gusaba so wawe ngo yakure mu mufuko ngo ayaguhe reka nabwire Uburundi burafise ingabirano zimwe nyinshi cyane kandi zikomeye none leta itaza kugira umugambi ngo ishigikire abana b'Abarundi ishigikire ibijanye n'ivyo kwinonora imitsi Francine niyo saba mwari kumuronka ntabwo mwari kumuronka ivyo rero ni vyiza vya leta y'u Burundi ntihagire rero uzashobora kuvuga ko Abarundi badafise ingabire Hello boys and girls, inizera kumeze neza kwa nabwo ko ari juste Gael aka the women from Orissa aka Black Money Edition Black behind the camera mwita KJ Photography Rastaman kwa kundi ahandi utwenze abayonga imisi yo kubaho twavuye muri sego ngo dushoboye kwiyongera imisi yo kubaho bamwita ILDEFONSE comedian umwe mu ba comedian baguma bikora neza kwa kundi ahandi twaje kumuraba twaje kugira ngo atubwire bishasha ndakubwira ko vyamaze komera ndakuramusa ILDEFONSE comedian ni sawa umeze neza safi sana nizera kumeze neza shaa ni bona ndimo ndanywa nta kibazo umusaza abanda yinyora gasoda oya kunywa umuntu hari gihe agera akavuga ati reka naye ndabe norosha umutima ngo n'igitangaro Yesu ngo yakoze ngo ikana mu bugarire ngo yabahaye moja baranywa ariko wari kunyisoda brother mugabo gusa ni kubera ko abitavye ubukwe kijya gihe nta bukiriyo tumubaza ibyo yahinduye ushobora no gusanga yabihinduye impeke bici kuko bidasanzwe ni ILDEFONSE comedian tubona aguma ava mu bwiza aja mu bundi umusaza arabere baguma yambara ibintu vya polo n'ibindi ni hatari ni Imana hari giye kuhagahuza kavuga ati kambare muri iyi myaka bigikunda kuko nta myaka ijana ni ILDEFONSE comedian twashoboye kubona na tumaze imisi tubona mu misi heze ariko arapublia ibintu cyane haba kuri Facebook eka kuma page iwe yose na YouTube arateba arashirako dusigaye tubona ari umukomedi asigaye afana ba athlete musaza gusigaye ufana abantu biruka oya urumva reka mbafane kuko ntaye mu ndoto byari birimo nari kwiruka byafiriye birangira nasanze umutima wanje ufite volume ntoya ndiruka ugasanga volume iracitse na ILDEFONSE comedian twabonye na cyane mu miseze inyuma yaho Francine niyo saba ashoboye kubata lokoro yashoboye inyuma yaho Francine ashoboye kuba ari wafise lokoro ku isi yose kuri zijya metero washoboye kugira icuvuze ikintu cya mbere Araga comedy umaze imisi uduhereza kariko arasirikira ko ibintu vya Francine niyo saba imbere ko dutangura ikiganiro nifuza yuko ubanza ukakadutangurira ko musaza ega yere Bewe ivyawe na Francine niyo saba bigezehe oya je na Francine niyo saba nitukiri kumwe twarahebanye aho urafise ubwenge gagayeri ni birebire ngo azotubyarira
hewe urakumbura umukundesha uwo niyavyara umwana uwa mbere azoba ari muvuduka, uwa kabiri nkazamyami, uwa gatatu naho azoca yivyara. Bijya kubundi asanzwe lijyambere ILDEFONSE comedian tubonye agize comedy ku bantu basanzwe bagira sport, kubera iki mu bantu bagira sport benshi aba footballer abantu bakina basket n'abandi benshi cyane ushimye na cyane gukina akakantu ka Francine niyo saba. Impamvu nashimye gukina akantu ka Francine niyo saba harimo inzira zitatu. Inzira ya mbere kuryoherwa umurundi, en plus umurundi kazi akoze amateka nk'ayo Hussein Bolt yakoze. No kuvuga uyu munsi Francine niyo saba turashobora kuvuga yuko ari Hussein Bolt w'u Burundi, sivyo? Muri ibi minsi na verbe zimwe je nazihinduye. Nimba nk'ubu urabona nk'ubuzima usanga buba bugoye, turashobora kuvuga ko nawe yarigoye yarinanata, sivyo? Turashobora gukoresha verbe Francine, urumva? Hanyuma mu cyongereza turakoresha Francining, urumva? We are Francing now life, ni struggle life. Bijya kubundi asanzwe Francine uramukiniye akantu imbere yaho baje gwashira kuri Facebook, uramukeza ngorekana bivuge ngo uri ntuze y'u Burundi mu makungu, ariko waje tubwire ibintu byo kumufana ko bigenze gute ngo bitangura ubu? Bo impamvu ndabitanguye ubu mon frère, hari igihe ibintu bigira igihe cyabyo, sivyo? Ashobora kuba igihe arimo arakora tukavuga duti okay reka turabe, hariho abantu tuvuga duti reka turabe. Nanje niko biba bimeze, ndimo ndakora comedy wibaza ko abafana rero n'abafana ndose uyu mwaka na kamera mari wabijyaga ashobora kuba ari kuko nta kuntu bivuga na agatwenga abonetse nk'uyu mwaka. Nanje rero Francine niyo saba mu bafana yigaruriye muri uyu mwaka ndimo shando wa mbere kuko je navuze ati reka mbivuge akiriho, nukuri wewe uri ikone y'u Burundi mu makungu, kwera ibintu yakoze ni ibintu bitoroshe, en plus acaza guhura ivyo yakoze bihurirana n'ubuzima nanje nabayemo. Iyo uvuze ubuzima ILDEFONSE ushatse kuvuga ubuzima bwawe bwumvye guhura n'ubwo mu athlete mu comedian no athlete bica bimegenda bihurira gute? Dutandukanye ko je nkoresha amaguru je nkoresha ururimi nawe agakoresha amaguru, ariko birahura. Ni struggle life, ni en Francine. Twara Francininze muri iyo myaka tura Francininga cyane kubera kuravye yavuze yuko ava mu Ruyigi Kayovozi, ni Kayongozi Jospa sindayibuka neza ko nta avyatura. Rero aravuga ko bwabaye ubuzima butoroshe kugira ngo ashike nga town. Yavuze ko no kurira indege yiwe ya mbere ashobora kuba yaratiye n'impuzu, iwe yarabyivugiye ati naratiye impuzu, sivyo? Nanje nuko heruka kubona ngo tukorana ikiganiro ko niviriye ruguru jana mvuka gayere n'ahantu hagoye, n'ahantu imoto twebwe umwana yibona afite imyaka 15. Jendo mu artiste adatinya avuka mu artiste atatinya n'ahantu ushaka amafaranga udashobora gusaba so wawe ngo yakure mu mufuko ngo ayaguhe, ahubwo icaca akora mukora tourisme tourisme mu murima, mugaca muja mu murima mukajana na so wawe, so akakwereka igitoki ca mbere aho ati ubona gute ya gitoki, ukibona gute ubona kirakomeye. Je ndabona mu ndwi zitatu ico coba cakomeye, oya kireke turabe kijyasha ukatujana ku kindi gitoki haje. Ubona gute cyo ubona gakomeye? Ndabona imisi 2 ko bagakomeye, urashobora ico urumva gatutora icyo ukacikorera ku mutwe ukagira urugendo rw'irometero 12 ku mutwe, sivyo? Niyo mpamvu rero muri urwo rugendo rw'ibirometero 12 manukanye cya gitoki kugishora, subiye muhira ruguru ku Gatumba niruka mu ikarashishi, ndiruka nari umu athlete ataramenyeka. Ega niyo babwiye ko waswe kuba Francine niyo se abo niyitaye biriko biraza je urumva rero iyo atletisme nanjye nayibayemo
navuga ati kumbe na wa mwana wa Kayongozi hariya mu Ruyigi yabaye mwubwo buzima ariko we urumva ko nubwo yahusha imizi nuze agiye nko kwishura urumva ariruka asubiye muri akiruka guca ubuzima bwe ko ari kwiruka natwe twariruka sivyo ibajine umuntu nawe yabibyaje umusaruro akagera kuri etape akavyereka n'amakungu akaba mwubwo buzima kandi bukamubeshaho reka ndamufane kabisa numva nkoze ku mutima ikindi naco nakunze kidasanzwe kuri we numukobwa yiyemera numukobwa yemera icyari numukobwa yihagararako kandi numukobwa adacika intege naho bamuca intege bakagira gute zero urumva araba ikimurimo ko gifise agaciro kuruta ubundi buzima ashobora kuba yarabayemo mu myaka yaciyemo yose umukobwa rero nk'uyo rero no gushigikira kuko hari ababitangura uyu munsi bagaca babiheba shimire cyane leta y'u Burundi yakoze akantu reka mbanze nyirabire biriko bisa kugubu zidasanzwe uri kurarabira leta y'u Burundi ndayirabiye asubiye kuyirabira kugubu zidasanzwe karakwiye leta y'u Burundi mpere kuri kizigenza nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye ndibuka igihe ariko aratanga ikiganiro n'umumenyesha makuru wa radio Isanganiro yaravuze ibijanye n'umugambi wa leta yamubwiye muri amajambo reka nabwire Uburundi burafise ingabirano zimwe nyinshi cyane kandi zikomeye none leta itaza kugira umugambi ngo ishigikire abana b'Abarundi ishigikire ibijanye n'ivyo kwinonora imitsi Francine niyo saba mwari kumuronka ntabwo mwari kumuronka ivyo rero ni vyiza vya leta y'u Burundi ntihagire rero uzashobora kuvuga ko Abarundi badafise ingabire bafise ingabire bw'ivyo ico kiganiro ndakiravyo naciye ndacibuka bavatuye umutama kwera Imana imwongerera umugisha kuko ibintu asigaye n'ubasigaye akora akatera ikirenge mu casokuru wa undaheruka Petero nkuru nziza kuko burya uravye afashe ingingo akavuga ati ngo mbashigikira abajene nuko abajene aribo bari victime rero agaca tugaca twanga twaronka umujene nka niyo saba Francine aca yongera agashira mu ngiro kwa gufashwa sivyo kwa kumuba hafi agaca avuga ati amahigwe masa ntabwo nayafishije ubusa kumwakira nk'umwami Jovaridi umwami kana umwami kazi kuko umwami tuba tumuhaye igiti gitoye umwami kazi urumva urabona rero muri ubwo buryo ntiyoroshe bije kugubu zidasanzwe Francine niyo saba arashitse ariko ni na ILDEFONSE Comedian twamumenye na cece ratubwiye ubuzima bwiwawe urumwe mu comedien asanzwe akunda kuvuga ngo ni ngo deje familiare ngo afise ngo entreprise y'abantu batatu arongoye umusaza tubwire niwe mukomedie wenyine mu basigaye ngahe Bujumbura tuzi ko afise umugore n'abana babiri biri officiel abasigaye ntavyo tuzi ntavyo baratubwira nituvuze ko atavyo bafise ariko ntavyo tuzi utazi bireke ikibazo nagomba kukubaza tubwire ubuzima bw'ubustar ubuzima bwo kumenyekana ukaryohera abantu n'umuryango bimeze gute udukumi nitubura gusa nongere nshimire umudame wanje nshimire n'abana banje kuko ni bamwe mu bantu bamba hafi cyane kuko iyo mvuze kumba hafi rero baca biyumvira ngo ni security Gari security kuko musanze iyo utunze umugore utunze byinshi utunze igipolisi utunze parike utunze obeyeri ko mu gatondo iyo uvyutse uravyuka akakubaza ati hewe ugiye gute kuko ababona ko ugiye n'amaguru ariko abashaka ko usiga ikintu urumva hanyuma wagaruka akakubaza documentation kutashize saa wari urisigura urisigura musaza ukavuga iyo waruri hanyuma gutyo binashoboka araguhana araguhana umugabo ashaka kugarura urugi akugara inzu ari ndani mu nzu kwa nyumba urumva nawe uri hanze avuga gosha rubamo rero
rubomore ko numva ukomeye bomora none nde yubatse si jewe umugabo ndi hanze nico si igihano ariko Imana ishimwe ntaranyugarana hanyuma kandi mu rugo harimo n'ibindi bintu biba biryoshe gusumba bituma mbere na twa dukumi twa Virginia twa Sofonia twanuze twa Serafina twose na twa ubuho byaroroshe umukobwa ushobora sanga ngo witwa nde ngwandiga Merenice sagaye mu izina ry'igihungu n'igikobwa biri meranje ariko utwo hariho utuntu wibuka nawe mu rugo tugatuma ubigwiza n'ubusa uraza umunezero uri mu rugo gagaye we ntavyuzi n'utagira winka ngo arabona aho zirisha sha nta munezero wa mbere ubaho kugira umuryango ugatahanirasiyo ugasanga umugore yakubise abana ku iperu canke ku ikarashishi barimo baza bakuririmbira gusa paparaje aho akaduka umugore nawe bandanyasha shiramwe ibirungo uwoso kai bafise ubwenge shabagore arakoyera nguwo sosha uwo niwe so kubera abonye isasha. Attention rero utayizanye marere barero batazanye rasyo niho bafise utuntu hariya baryohera hariya kubera ko nta kuntu wo kwirirwa wagenda ugenda uri umugabo ukazinduka mu gatora ukagaruka atakintu uzanye dushobora kugira n'iperereza tukamenya iyo wabishize ivyo bintu amwake nimba ataco wazanye arico wasize rero umugore rero waramutse atakintu wasize canke ataco wazanye ni problem urashika ukaza washushe agahora afite ukuntu bagenda bihagazeko kaza yanukiye uzi namahoro ego mama wayasize harayo watanze nogenda kuramukije amahoro ucumbarira ivyo kurajya nyene wasize nonega wasize amahoro ajya nyene wasize urumva rero abagore bafite ukuntu bakwishura batagoranye rero uwo munezero wo kumva ko mbaye mu muryango uryohewe nk'uyo bituma na turiya dukobwa ngerageza kugira nibaza bakubeshe ngo wewe nanaka ngubonye urukobwa rw'ibitaye bingana uku rw'ibisusu bingana uku ngo uraraba none ko atavakise y'ibisusu watewe ntayihari uraraba ariko gusa ingorane iza kugira ya maledikation ituma ushobora kuvuga ati ngo tuvugane oya je niyo mahirwe nagize biratuma kenshi niyo mbabonye ntangura kwibuka umunezero uri mu rugo iyo mbonye izo nkumi zinyiruka ko ari ngiye tugendana na madame mwibarabara ubuzima bw'ubustare yubatse ni urebure turi kumwe na madame rero buriya rero shanda kubwira ajya abagore bafite ibanga rirerire ahabona agakobwa hari n'agakobwa rero kabonye video ILDEFONSE sawa madame rero Panda kamuraba rimwe agaje yiyagira isa naye nkabano ndamwishure umutima urababaza ati none uca wikura sawa kugira ngo birangirire muri finale kuko musaka uko nawe erega n'umuntu aravuga ati uyu muntu naratomboye bakabandanye bagumye ibintu vy'ukufrema ndabona bazonkubita ku ntoki aniho rero acatangura kumbaza ati tayesheri wicunge bije kuvuga dasanzwe ni na ILDEFONSE comedian duheruka kubona igiteramo kidasanzwe cyabaye cyo gusezera abantu baba mu diaspora atandukanye cyabaye kuri Stade Prince rwa Gasore aho nace cyane twashoboye kubona performance zawe ariko benshi bakajya imihare bati mbega bigenda gute uno mu comedian asanzwe afise impano yama ariko aradutwenza iminsi yose aze bamwe turiko turataha abandi nabo twarushe biba bimeze gute abantu bakunda ILDEFONSE twama twabibonye mu muziki abastari nibo bahereza biba biva kuri ILDEFONSE ko bakeneye kuzanye abantu bakimushuhiye canke naho ILDEFONSE duha umuco nivyo vyiza yuko abantu bashobora kuba bakiri mu kibanza sivyo kuko mu bisanzwe ibintu dukora ni ibintu bisaba kumviriza
ibintu bisaba kumviriza kandi bigasaba kumviriza uri pose ko ntushobora gutwenga ibintu tumvise cyo ni kimwe rero iyo namaze kugenda gukora igiteramo nkaja kuri podium abantu bamaze kugenda cyangwa umuziki umaze kuvuga ari mwinshi biratera buruyo mu mutwe kandi naje hari igihe nibyo mbona apanze iyo byamaze kugenda ko namba natanguye kuvuga kumviriza ntuze nka vishu peace and love arakubisa gitari twendere yamasi tusiendereye ubaho rero umva utangura kumva birahase rero ni byiza ko jewe ngira zijya performance binashoboka abantu bategura bijya bintu nkabigira umukuru w'igihugu ahari mvuze ati binashoboka kuko mfise impamvu mvuze ati bishoboka kubera ko umukuru w'igihugu impamvu umukuru w'igihugu ubwa mbere urabona ko keshi turiko turagira n'ama imitation comedies wanje usanga ziguriyemo abakuru b'ibihugu nibaza ngo ni kubera iki ubwa mbere biratuma umukuru w'igihugu yumva nawe ubwiwe yuko abo arongoye bamuha agaciro ico ni cambere kigira kabiri gituma nabo arongoye bamunezerererwa kubona hari uwundi muntu arimo asubiramo ivyo yavuze imbere yiwe uko avuga kandi kubera ko mu gukora biriya bintu kurya nyene biri muri kadere yo kwegereza abatwagwa no kuvuga tukegereza bene gihugu ababayoboye kuko ninasubiramo ibintu nyene icubahiro yavuze ndi imbere yiwe warabibonye video nigeze gukora turi kumwe na Son Excellence Petero Nkurunziza nyakwigendera umuhisi turi kumwe wabonye nyene kasirikiye mu gihugu kizima byarateye inguvu zidasanzwe n'abahora bumva yuko batomwumviriza biroroha yuko bamwumviriza rero bisobanuye iki inafupa yuko twamatura abamadefo gusa kuko twese turi abantu umukuru w'igihugu n'umuntu natwe turi abantu urumva ariko akora ibintu byiza cyane byinshi kuko iyo adakora ibintu byiza byinshi ntabwo tuba turi ko turagira gute ntabwo tuba turi ko turateramira imbere yiwe rero kubw'ibyo rero gusubiramo amajwi yiwiwe gusubiramo amajwi y'imbere yiwiwe ni nko kumutera intege no gutera intege abariko baragira gute abatwagwa bituma rero twegereza uburongozi bene bwo kuko iyo subiyemo bijya bintu baca bibuka bakavuga ati utahora biha agaciro aravuga ati sha mugabo reka numvirize umutipa avuga nka naka batavukana biti ikigira kabiri agacanga gasubira akavuga ati yavuze ibiki kandi ibi bintu yarabivuze kandi ibi bintu birakomeye bifite akamaro bituma rero asubira guha agaciro ivyo yumvise bituma asubira guha agaciro ivyo yumvise na ILDEFONSE comedian tubona yatanguye amakomedi mashasha aho komedi rindi tangura igahera atana kimwe avuze ari gutamba gusa bijyana byo vyadukana hega musa ningabiri saza agasirimba gasubira agasirimba navuze ati akari nyuma karahiye urabibona werindira hari ibindi kandi abarundi basaye banshigikira buriya rero mfise indi systeme ngomba nkore wazi ko ngomba nkore systeme yo gukora comedy mu Congereza izo kurikirana abarundi cyane none abarundi nta Congereza babazi si bose erega buri babarundi n'ubwoba gusa buriya n'ubwoba buri kirundi n'icongereza birasa we nabyuzi mu bisanzwe icongereza n'ikirundi birasa gusa ni twebwe abarundi tugira ubwoba bw'iki none urumva umwana mu ishure bamwigishije aho ngatoke vuga ati good afternoon teacher uzamva umwana hari yasubira ngo gute bafata umununi teacher none nuni si umununi urabyumva good afternoon gute bafata umununi birajana sivyo hanyuma bati how do you do ntabwo dufite do aro urayigeze kumbwira yagomye kubwira umuzungu ngo yana ngo turashobora kuduga ngaca mbwira ati can I do here none niumva ko ari kirundi can I do here bashobora kuduga nga can I do here none niumva bazodukurikirana kandi none abarundi ndazi bazodushigikira abarundi bavuga icongereza bariho ariko nibisobanuye yuko hariho iyindi shene iyo nindi shene nzoba hereza y'icongereza tuzokina mu congereza hanyuma
iriya yindi nabo basanzwe bankurikiranira ko Facebook ndategekanya ko iba ari ikirundi kubera abarundi benshi bakurikirana Facebook abarundi bakeya usanga bari kuri YouTube nanje rero fisa abanyamanga benshi bankurikirana ari n'igihe mbere YouTube nyandikira kambwira ati rabo kuntu wokora izo video zikore mu gifaransa cyangwa mu congereza kugira ngo nabandi bashobore gutahura kuko zirabakora ku mutima urinze ubona umuntu ashobora guparovena kuronka ama views angana kurya abari menshi umva rero niziboneka ntugire problem. Nina ILDEFONSE comedian dufise amakuru avuga ko ya Silver hayoka kuronka ngo yoba ngo yarayi ingota yabaguye ayo makuru yo bari uri kuranyibutsa yo nabonye amuhungu nta kundi niko bimeze Silver na ibomagwe nuko bayimaye nagira ngo je gusa naravuze ati reka mpinyuze ndabe ko ibi bintu abazungu batubwira ari byo. Silver yizi musaza ni arija mu gifaransa arija nawe urumva no butare buzimbye rero igarama rimwe narabajije mu buyenzi bambwira ngo ni 7,000 urumva heo nakamanukanye mu buyenzi sha twabaye nk'abatwaye ingurube ku musigiti wa muhungu turagashikana twagatataguye yana ndiko twatangiye kaya kaboro kijisho rya YouTube urakabona kindabahere turabahereza umupetiro twari kumwe niwe yononye byose rega niwe yatumye ndagisambagura wambwiye ati musaza urabika imari mu nzu hari abana rero badafite naba batumye amahera urabika imari mu nzu zana ti mu buyenzi kikiragurwa ndashika kwa nagisambaguye kugira ngo nibadukubite kaci mu bisanzwe tugitware mu isakoshi pièce par pièce naho bogira buguki urabona nka rugira ubahaye uko ngo pima ashobora no kurusigarana akaca kwagiriza ati nta kintu waduhaye twavuze ati naho yo twara kamwe asigarane kamwe ariko kandi tugere tugapimisha handi tuzoba twaronse inoti bana natwagitatagoye tugere dupima uraza yo bambariye abanyumubira gatoyo uko muhungu gaye kare nawe niyo uri kuraje niyo uri kuraje brother ke naragatoye urumva aragatora tukamuhaye ukumbona ratero yagize uko ngo rega ngo yisi Silver ngo si arija niki none ga boss ngo iniyete mama na mama yake papa ntigeze akora amaradi niki iyo yetejengiye kuyikoresha iki natashe mbabaye kandi nasize mbwiye madame ngo ntateke ibiharage ashusha amazi muteka inkoko kuri kote nateguye ko ngera ndayitwara ya mazi yari guteka inkoko ari ibirangira yogeje abana kuyoza abana oya twarihagaze ko abwatira bushiye mu cyayi ca mukaru bije navusha rero urumva icyo kintu oya vraiment bazungu mugabo je nibaza kuri ya gold yowe batazombesha oya gold bambeshe bizoba bibarangiranye bije kumva udasanzwe ILDEFONSE nike kintu cyari gikenewe tuvanga tutavuze cyari gikenewe cyari gikenewe no vuga ubwa mbere nuko nogaruka cyane ku kijanye no kudushigikira cyane ku bijanye na comedy dukora ego abarundi turafise byinshi turiko turakora uyu munsi sivyo ariko amenye ko imba turiko turakora comedy turiko tuzikora kugira ngo nabi bikorwa byo byisange muri comedy zacu gikurikira naco nongere nibutse abantu bo muri mariage nico ngiye kubibutsa gikomeye bariho benshi baguma bambwira bati ngo ILDEFONSE ngo twagukeneye ngo mugabo ngo nguranse ngo kuza ngo kubera ntabwo mba nazi uba warisha amafaranga ndabyumva ariko nimba mfise booking kuwa gatandatu y'umuntu nzoja mu rubanza kuwa gatandatu irifo uko nawe utahura ko umuntu nashobora kuvuga ngo ndabivuyemo ngo naronse ubundi ico mbasaba rero abantu bafite mariage bimbwire hakiri kare imbere y'ukwezi ufise mariage mu kwicumi na kabiri ndondera turangize dukorana umuti sivyo nimero yanje ya telefone murayizi gaherewe ni wayibabariye musaza ni 61 98 53 25 iyo ni WhatsApp
urumva keneye uragira iyo booking ukavuga ati ILDEFONSE ndagukeneye ku rubanza rwanje mugabo hasigaye ukwezi ko ruba kugira ngo mutegurire reservation hanyuma dukora umuti ibiciro navyo uraza tukavugana ntibivuna kandi urubanza ndimo ababizira bazoshika kuri mariage yanje bukebuke ILDEFONSE ndagushimira nizere ko nikindi gihe nitwababagara muzotwita nukuri Gael jewe kukwita abantu ugira ikibazo nama niteguye kandi akunda gutanga ibiganiro umwanya ni kubera ko undega mfise umwanya muto ni bya bindi wabonye ko kujya wabivuze ndi directeur familial alias papa pure reka ndabashimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kubana natwe gutamba birorera biramugaza biragwaza mbese biranababaza ariko mwebwe umwanya wose mukama muheba akanya kugira ngo mwabe mudutera intege behind the camera ari Kejit photography kuri micro juste égal I do remember from Morissa ndabwira nti umukama bandindire ibiza byose byo kumufuka no ku mubiri bye bye ciao hasta la vista ula ushilo moshilo hushula none